abarundi benshi babayeho batazi ko bagenzi babo bashoboye kwandika ibitabo bishizemwo ko abanditsi b'ibitabo ari abanyamahanga. Vyashikirijwe na Jeanne d'Arc Nduwayo arongoye ishirahamwe ry'abanditsi n'abateza imbere ibitabo ABPR. Ni mu gihe icegera c'uwurongoye ishirahamwe Fondation Femido Jaba umushingamateka Sauda Mboneko yatowe mu ntara ya Bujumbura ku mugoroba wo kuri uwu wa kabiri igenekerezo rya 3 Nyakanga umwaka wa 2024 yagendera iryo shirahamwe ABPR riri mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo gushikiriza igitabo citwa Les Affres de l'exil au service de ma nation, bisigura ngo amagogo yo mu buhungiro yabereye umugisha igihugu canyibarutse. Ico gitabo canditswe na Felicien Minani Sengiyumva batazira Marechal Femido Jaba kugira gishigwe mu bindi bitabo no gutanga icete co kuba umunywanyi w'iryo shirahamwe. Sauda Mboneko akaba yari kumwe n'abajejwe kuvuga ico gitabo ca Marechal Femido Jaba. Jeanne d'Arc Nduwayo avuga ko hari akantu k'umuvukano ko gusoma igitabo c'umurundi umuntu abazi ngo bituma ugira inguvu zo gusoma ico gitabo. Nakisibono kuko ikintu kiza vuba abantu mbona bashiga sino ngo inzu mengo ni cane nzomengo hari ukumengo tubihabanya akabari bo babikora nabe bikuze ugasanga ntibari kwarakora ivyabo mugabo iyo uri kurabumva inkono turavye mico kama urabona ko ni mutwe wiwe n'utuntu aza gushirako tuba tuvuye mu mutwe wiwe si twubaka tugasanga duhamagara gushira kwaka n'ugashira kwaka cyo tubafata ugorogero ku nkono kubijanye no ingene twoza turamenyekanisha ibitabo byacu ubundi muri iyi plan harimwo kugisha information kuri marketing du livre nuko tuba tutarabirondera uburyo ariko muri iyi plan yacu muri iyi plan stratégique harimo kwigisha abanywanyi n'abandi bantu kugira marketing y'igitabo kuko marketing y'igitabo sio kene marketing y'ibiharage burya unyegere uyagira kwigufa kumye tuza turahurira hariya muri salle tuvuga tumeze gutya ntibifashe bitari byo nta gitabo by'abantu cyo n'abanyamahanga hari akantu k'umuvukano gashobora gutuma mu bwose mu gitabo cy'umuntu azi uguti cyangwa ndatinda tuvuye mu gihe twashaka igitabo cyo biratuma ushobora kugira ingufu nyinshi kurusha kose n'igitabo cha Mary Higgins wumva ngo n'umunyamerika naho dukunda gushimira abanyamahanga ndavuga ko igitabo ni isoko ry'ubumenyi igitabo no mu rugo mbona akunda gusoma igitabo arangomera atameze kurusha y'ubundi kandi aranakerebuka abafite n'ukuntu yiyumvira ko umuntu nyene yasubije kujya mu gitabo bari ubumenyi kandi abarimo n'uburyo bwo kwicara kuko iyo gusoma igitabo ntiwirukana kujya uko araba video birasaba ko wikonsantira no mu buzima busanzwe ntabagipepuka ubona akunda gusoma igitabo ntasimbira hejuru ko abari umwana avuga ati kuko utahura ibingana uko uba wifuza gutya hariya cyo bituma rero umwana agira umutima wo kuba hamwe ukoresha ubwenge. Avuga kandi ko muri iryo shirahamwe bariko baraba uko leta yobafasha kugira igitabo c'umurundi gitera imbere akaba yaciye ashima kuba biyumviriye kuzana ico gitabo c'umurundi kugira gishigwe mu bindi bitabo. Felicien Minani akaba yarakiriwe yinjizwa muri iryo shirahamwe ry'abanditsi n'abateza imbere ibitabo ABPR. Radio Television